Iyi ni radiyo y'ijwi y'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mu twumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu shobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru w'istatu akaburungu radio yacu voa.com. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunze biradio ijwi ry'Amerika muri kumwe na Federica Unikije ikaze mwese mu kiganiro Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri Leta ya Colorado, Reta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze urararitswe buri munsi saa 10. Ikiganiro Murisanga mu kiganiro cyo munsi twabatumiriye umwigisha yigishije kandi acigisha muri Kaminuza zikomeye zo muri Reta Zunze Ubumwe za Amerika aherutse no gushingwa amabanga akomeye ya VICE CHANCELLOR no kuvuga icegera c'umukuru wa Kaminuza ajejwe gukurikirana ibibazo by'ubungane hamwe no kuraba kw'amoko yose mu bakozi no mu banyeshure aserukiye muri Kaminuza yitwa University of Washington Takoma aho ni muri leta ya Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu nawe sundi ni Professeur Elavindura yigishije kandi yashinzwe amabanga akomeye no muri Kaminuza yitwa George Mason University iri mu micungararo ya Washington DC. Elavindura yarigishije no muri Kaminuza University of Nevada hamwe no muri Kaminuza California State Polytechnic University Humboldt. Ikintu kidasanzwe kuri Professeur Ndura Elavi nuko kuva agifite imyaka 13 yari yamaze gufata icemezo ko azoba umwigisha muri Kaminuza. Kuri iyo myaka yari yabonye ubukene ntangere umuryango wiwe wabamwo, araheza afata ingingo yo kwiga cyane kugira ngo ubwa mbere na mbere azobe umwigisha muri Kaminuza, hanyuma kure n'umuryango wiwe muri ubwo ukene aho abereye mu bana bakeyi cyane bari batoye ikibazo gitangwa mu gihugu cyose kugira ngo bagitoye babandanye mu mashuri yisumbuye. Yagiye kwiga ku ishuri rifise indaro byari ku birometero birenga 12 aho hose akaba hagenda n'amaguru arekejwe n'abavyeyi biwe. Kuva rero kiri umwana mutoyi icivugo ciwe cari kimwe, komeza urugendo ntuhagarare ugumugenda. Urwo rugendo rero yarukomeje amashuri arayaminuza arangiza Kaminuza y'u Burundi, mu nyuma yaciye aja kwiga mu Bwongereza muri Kaminuza University of Exeter aho yaronse diplome ya maîtrise. Mu nyuma yaciye aja kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kaminuza Northern Arizona University aronka urupapuro rw'umutsindo rwa diplome ya doctorat. Mu nyuma y'indoto yiwe yo kuba mwigisha muri Kaminuza yagiye yahinduka ukuri. Iyo ndoto yagiye yahinduka ukuri igihe aronka akazi ko kwigisha muri Kaminuza University of Nevada Reno aho ni muri leta ya Arizona. Ndura Elavi esiwe murundi kazi canke munyafrika wa mbere ageze kuri urwo rugero. Yamara wewe ico yisangije nuko yabonye hakiri kare kiri umwana muto ko urugendo rurerure yafata agiye kwiga ubukene bwari mu muryango wiwe hamwe n'intambara yagiye iraba mu Burundi bitategerezwa kumubera intambamyi ku mugambi ishinzeho kwiteza imbere no guteza imbere umuryango wiwe. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi rero turi kumwe na Professeur Elavindura, Vice Chancellor for Equity and Diversity muri Kaminuza University of Washington Takoma. Muraho Professeur Elavindura. Muraho Frederic, amakuru make. Namahoro, urakomeye ngaho? Ndakomeye neza, hani wanje haracari kare cyane. Turabakanguye ni saa zingahe?
ariko ni isaha turashimira Imana. Ni vyiza cane gose. Reka rero tuje kumuzi imbere ko tuja kumuzi w'ikiganiro mu tubwire mu majambo make cane gose urugendo rw'abashikanye mu kibanza murimwo muri iki gihe. Turazi ko icivugo kuva kera nk'uko Kaminuza University of Washington Takoma yavyanditse cari never stop walking, kirazira guhagarara gumugenda. Ibyo nivyo ndakwishura ico kibazo cerekeye urugendo rwanje, ariko imbere y'uko nishura ico kibazo nifuza kubanza gushimira abamfashije rwose kugira ngo uru rugendo rurerure nagenze rushoboke. Nifuza rero kubanza gushimira abavyeyi banje, umuvyeyi wanje mama yamaze kwitaba Imana, hamwe n'umuvyeyi wanje Melchior Ndura akiriho. Mbanje no gushimira ababanyi n'umuryango bamfashije gutwara isanduguri kuva Kanazi gushika Kanyinya imyaka myinshi, kuko nari muto cyane sinashobora kuyitwara. Ngashimira abo twakoranye hose ku makaminuza yose n'amashuri yose naciyeko, kuko uru rugendo sinarugenze ndi jenyene. Hanyuma cyane cyane ngashimira abana banje Star na Queen, kuko nukuri iyo batanshigikira nayo madiplome yose ntayo nari gushobora kuronka. Ubu rero mu myaka ngezemo nkaca nshimira n'abuzukuru banje Braden na Colton, kuko baguma nukuri banshigikira, bavuga ati mama Star bandanya. Mangaheraheza kugushimira rero Kaminuza yanyakiriye neza ikandika n'urwo rugendo nagenze, University of Washington Takoma. Ni ukuvuga rero warumbajije uti warugenze gute? Ego turazi ko urwo rugendo rutari rworoshe nk'uko twabivuze mu ntango, hari intambamyi zitari nke urwo rugendo kugenda nk'abantu bo muri iki gihugu. Madame Ravi Ndura bumvise umuntu atambuka ibirometero birenga 12 kuja kw'ishuri babibona nk'ibintu bidasanzwe, kandi murazi ko muri iki gihe no mu Burundi ivyo bibazo ntibirahera. Ejo bundi hari inkuru ivuga ko abanyeshuri baja kwiga kure, ugasanga bafite amashuri yuzuyemo abanyeshuri benshi cyane rwose, ubukene bw'ibikoresho. Ivyo byose mukaba biciyemwo, mutubwire inguvu mwazikuye he, ubwira mwabukuye he? Inguvu n'ubwira twabikuye ku nyigisho abavyeyi banje bampa, kuko barampimiriza rwose ati ishure. Bakambwira ati wewe urazi ubwenge ntubwonone, ubwenge Imana yaguhaye utegerezwa kubukoresha ikintu kizoteza imbere umuryango wacu, kikongera kigateza igihugu c'u Burundi n'isi yose imbere. Urumva abavyeyi bari banshigikiye cane. Hama nanje nk'uko babivuze mu ntanguro, nkaba nari mfise umugambi w'uko ata kintu kizompagarika, yuko Imana izomfasha ngakora nkiga rwose, ngaheza rero nkaguma ngenda naho ibintu vyama bigoye, kuko nari nzi intumbero nshaka yuko ubuzima bwanje bukurikira. Burya ufise intumbero uba ufise ico ukurikiye, naho woruha n'amaguru akavyimba ntiheza nguhagarare. Kandi amaguru yaravyimba, biga burya ntivyari ibirometero 12 kuva Ikanazi gushika Nyinya, ni ibirometero birenga 100. Vyari byinshi rwose, twagenda iminsi itari mike, kandi ico gihe n'ibirato ntivyari vyoroshe kuronka kugira ngo umuntu atambuke atababara mu birenge. Oya, nta birato, ariko muri iryo shuri ry'uburaro mu bintu batubwira ko dutegerezwa kuba dufise kugira batwinjize harimwo ibirato. Natwe kuko twari dukenye, jewe abavyeyi bashobora kungurira umwambaro umwe w'ikambambiri. Uwo mwambaro w'ikambambiri rero ngategerezwa kuwubungabunga neza, nkawambara nitonda kugira uzoshobore kumara umwaka wose w'ishure. Nico gituma rero mu kugenda ivyo birometero birenga 100 kuva Ikanazi gushika Kanyinya,
izo kamba mbiri sinazambara nazishira mu isanduku kugira ntizihere nkagenda n'ibirenge gusa atabirato nambaye kugira ntizihere kugira ntibihere ni inkuru ihambaye cyane rwose nashaka ariko mugaruke ku cyimviro mwashikirije c'intumbero mwari mufise iyo ntumbero yari ibonekeza nkuko mwari bivuze gumugenda ntuhagarare mukaba kandi mwari mwishizemwo umugambi wo kwigisha muri kaminuza muri ijya myaka unafite imyaka 13 ni gake usanga afise intumbero nk'iyo byakugendeye gute kugira ngo ube ufise intumbero irashe nakurikiye abavyeyi banje umuvyeyi wanje papa Melchior Ndura naho yari afise amashuri make cane yari yize gushika mu mwaka wa 5 gusa mu mashuri matoyi umuvyeyi wanje mu mama wanje Angele we nta n'ishuri yari yigeze ajamwo narabona ingene no mu kurima ingene yagira programme akabipanga gose aho tuzotangurira igihe tuzoterera akamavuga ati dutegerezwa kwimbura byinshi byo dushoboye byose kandi turime neza dupangane naho imvura izogwa yaba afise programme y'ukuringaniza umuryango wacu kandi akaduha neza vision y'umuryango utegerezwa kuzogera urumva rero iyo migambi niyo nakurikira nkamwumviriza bose narumviriza abavyeyi kuko narabona ko bazi byinshi ngaheza impanuro zose bampaye nkazikurikira tugarutse ku mabanga naho yo kwigisha mwatanguye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwarigishe muri kaminuza zitandukanye amabanga mufise ubu muri University of Washington Takoma turagaruka ko ariko nashaka tubanze ku mabanga yo kwigisha mwaraciye muri kaminuza zikomeye zizwi zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivyo bifise insiguro ihe cyane ku bantu nko ku bihugu canke hamwe hazwi ko naho ufise urupapuro rw'umutsindo rukomeye kenshi na kenshi kugira ngo uronke ivyo bita tenure uronke inzira yo kuba umwigisha ashitse usanga bigora mu bihugu bitari bike ntibyoroshe kubera ubwenge Imana yampaye no kuyishigikira Imana ngira ngo niyo yabimpezagije narabanza rwose ega nje ntibyoroshe sinaciye ndonka akazi ko muri kaminuza ubwo nyene naramaze imyaka 7 nigisha muri école secondaire kuko abana banje ntibari bwakure byaramfasha kurera abana hamwe no kwigisha kugira mfashe umuryango ariko rero ntanguye muri kaminuza ingene nabigenjeje nabanza kwiga neza ngategera amategeko ingene kuronka tenure kuronka promotion kwandika ibitabo ingene byose bigenda nkabyiga nkabitegera kugira ngo ntegere ico banyitezeko nama mvuga nti icyamfashije kuduga mu ma universite yo muri Amerika ni ukubera nashoboye kwiga amategeko y'ibikino by'amashuri maremare ngaca nkoresha ayo mategeko kugira nsinde ni vyiza cyane yego turabigaruka ko n'amabanga mufite muri iki gihe ariko nashaka tubanze duhe ijambo umunywanyi w'iradiyo y'ijwi ry'Amerika Blaise Irakoze mwiriwe neza muri hega Blaise muri hehe yego turi kumwe na Professeur Eravindura ariko avuga cyane ku rugendo rwiwe yatanguye amashuri mato mu Burundi kaminuza mu Bwongereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kaminuza ubu n'umwigisha akomeye afite n'amabanga akomeye y'umutegetsi muri kaminuza ikomeye ngaha muri Amerika murafite ikibazo murafite icyumviro yego nagomba babaze umutumire mbega ni iki ariko barakora kugira batonya babo canke barumuna babo kandi inshuti zabo zitere imbere zigere n'ubwo rugero bageze mwategeka ikibazo madame Professeur Eravindura
nsubiriramwo Fredi byumvikana cyane yego Blaise irakoze ariko baza ico mwebwe ku giti canyu muriko murakora kugira ngo abo muvukana abandi barundi abo mwasize inyuma nabo nyene bafate inzira mwafashe cyane cyane nama ndabikora kuko mu kunshigikira mu kumpa ingererezo abavyeyi bama bashigikira kunyibutsa igihe cose yuko ndi umwana mukuru mu muryango yuko abo tuvukana bose bazoza barakurikira jewe nico gituma nigoye rwose ngakora ibintu bigoye bidashoboka abo duvukana bose barahejeje amashuri narabasohoje amashuri kandi ariko nshimira n'Imana yabimfashije hanyuma abandi nabo bo mu Burundi igihe cose inje mu Burundi kuramutsa umuryango n'abavyeyi nama nigisha nkigisha abarimu benshi ndamaze kwigisha abarimu bashika nk'ibihumbi 50 mu myaka 10 iheze nkabigisha ingene bo kwigisha neza botegura inyigisho kugira abana bacu bo mu Burundi bagume batera imbere ivyo nivyo nkora kandi barabishima cyane gose tugifatiye ku kibazo ca Blaise irakoze nk'uko mubizi amashuri yaratanguye mu ndwi iheze mu Burundi ariko amakuru twaronse nuko hari abanyeshuri benshi buzuranye mu mashuri abanyeshuri badafise uburyo bwo kugura ibikoresho eka abanyeshuri bagenda ingendo ndende cyane gose kugira bashikire amashuri ko usanga atamabisi hari ikintu abarimu abigisha abaprofesseur bakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ba mu Burundi hari ikintu bakora kugira ngo bashore gufasha nka bimwe aho twavuga ibitabo ibikoresho bafise uburyo bwinshi na za kaminuza zabo zikomeye ico kintu hari umugambi wo kugishira imbere ego cyane kandi ibyo nari narabitanguye igihe ministre ingenieur Dr Kibeya yari ministre wa enseignement supérieur de la recherche scientifique nari natanguye Burundi School Project nkaza ndarondera ibikoresho amadictionnaire y'icyongereza n'igifaransa tukabizana muri iyo article mwasomye harimo ifoto ndiko nduguruza iyo project hanyuma mu mwaka uheze afete narakoranye n'abantu bino muri ndagerageza ndigora turaronderera amamatla etesa École Technique Secondaire des Arts y'Igitega kuko nari nahaciye nkabona n'ukuri abana baryama ahantu hadashimije turarondera twayo matla ntiturayakwiza yose ariko twararonse ayatari make hanyuma baraheza batubwira bati burya n'amazi ntidufise amazi meza abana bakoresha ndaheza ndakorana n'abandi umugwi wino wa Rotary Club turarondera udufaranga dukeyi two kubakisha tank kuri etesa n'ukurekara izari zamaze gusaza kugira ngo abana bagarutse muri uno mwaka baze bashobore kuronka amazi meza yo kunywa no gukoresha umutima wacu uguma uraba abanyeshuri n'abana bo mu Burundi kugira ngo dukore utwo dushoboye twose naho twaba ari duto kugira ngo ubuzima bwabo bworohe bukebuke. Professor irabindura ikibanza mwashitsemo n'ikibanza gihambaye cyane rwose gishobora kubera akarorero kiza cyane cyane abana b'abarundi bakiri bato abigeme cyane cyane abigeme hari murazi ko igitigiri cy'abigeme kenshi na kenshi baja mu mashuri kuva mu ntango kitaba ari kinini cyane rwose ugereranije n'abahungu canke abasore hari utwigoro tw'ukushikira uyo murwi w'abarundi kugira ngo babone ko ata kintu gishobora kubaja imbere mu gihe bafashe intumbero nyayo.
icyo ni ukuri ni ikibazo gihambaye. Igituma nashoboye gutera imbere no kubera nari mfise papa wanje yemera yuko umukobwa n'umuhungu bangana kandi papa n'uwa kera ubu afise imyaka 87 ariko yari imbere, yari ateye imbere mu kwiyumvira kwiwe, ateye imbere mu kwiyumvira kwiwe. Nohanura ababyeyi bose yuko bategera ko abana bangana, ari umukobwa ari umuhungu yuko bangana, bagaheza bakabahimiriza bose bakabashigikira kugira ngo bashobore kwiteza imbere, bongere bateze umuryango n'igihugu n'isi yose. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika, turi mu kiganiro Murisanga. Reka duhe ijambo kandi Blaise Irakoze afite ikibazo, duga ku ijambo. Nagenda babaze. Duga ku ijambo turakumva. Nagenda babaze kandi none abo oye yitwa bafite icyo baserukira mu Rwaruka. Nagenda babaze none ko mbona n'imfashanyo narize muri sigere ndiga segondere nabo n'imfashanyo nziza z'amakaye mugazi kaza umwaka w'ishuri ry'uruhere. None ubw'iruhere wumva izo mfashanyo ziba zigifashije amakaye barayazana mugabo bakayazana umwaka w'uruhere mugasinzi amashyirahamwe yazana ngayo yazana umwaka w'uruhere. None wumva muri ico gihe nk'umuntu adafite uburyo bukwiye wumva byake bigenda gusa yazanye umwaka ugeze hagati. Ico ni kama ikindi nico nongera ko mu gihe bazanye n'izo mfashanyo usanga ziriko zishikira ry'amashuri azwi, hariya amashuri ya hariya ruguru yitaje ziva kuki cyangwe barafite amashuri amwe baserukira. Murakoze Irakoze. Blaise, ikibazo cya mbere ni ikibazo kigoye kwishyura kuko ni ikibazo gisaba ko umuntu aba ari mu gihugu hagati akamenya igituma imfashanyo ziba zatanzwe zishika zitevye umwaka uri kurahera, ariko nk'uko umuntu wese wavyishura izo mfashanyo zirashobora gusha zikora mu mwaka ukurikira. Ikibazo cyo kurungika izo mfashanyo ni ikibazo na Professor Elavie adashobora kwishyura ngaha mugabo ikibazo no musaba ko kwishura nico kibazo ca kabiri kivuga ati mbega n'imfashanyo naho ibonetse ni kuki kenshi na kenshi itwagwa ku mashuri azwi atazwi ya ruguru cyane gose adashikirwa. Ni kibazo n'ubundi cobazwa abategetsi bo mu Burundi, ariko reka ndamuhakanya agire ico kivuze ko birashika ko kenshi na kenshi imfashanyo zidashikira amashuri ya ruguru kure cyane gose mu gihugu. Ico kibazo nticerekeye imfashanyo gusa Blaise. Kenshi abantu cane imigwi y'abantu ifasha iva hanze kenshi usanga bashikira gusa mu bisagara binini Bujumbura, bigoye bagashika Igitega gusa kuko biva ku bantu babakiriye. Nukuza rero turagerageza abantu bashikiriye Bujumbura tukabereka ko igihugu c'u Burundi kidaherera Bujumbura canke Igitega ko hariho amashuri yo mu mitumba akeneye imfashanyo. Biva ingene ibintu bipanze n'ingene abantu bashigikiwe iyo bashitse n'ivyo bifashanyo nizo mfashanyo kugira ngo babereke ati ngo tugende Cankuzo, ngo tugende Bururi, ngo tugende Karusi, tubereke ayandi mashuri n'abandi bantu. Erega uburyo umuntu aje ava hanze ntabazi igihugu, naho aba yarasomye ibintu ntabategera imico y'igihugu, abakenera ko gukorana n'abari aho hasi nyene, abari hafi bari mu Burundi bategera imico n'imigenzo yo mu Burundi kugira babereke inzira. Ni vyiza cyane gose. Reka duhe ijambo kandi Ferdinand yantunze. Muri aho Ferdinand? Yego, amahoro neza. Amahoro, muri aho murakomeye, muri hehe? Yego, duherereye mu Cibitoke ca Rugombo, ni imwe mu ntara igize mu Burundi muri komine Mugwi. Ni vyiza cyane gose. Ikibazo cy'imviro? Ikibazo jewe nasomye ibyo mwari mwanditse kuri page yanyu ya Facebook. Hello? Yego, duga ku ijambo turakumva. Yego, je nashaka mbaze uwo mutumire.
yego nashaka ndamubaze mu by'ukuri nta kintu abona nk'umuntu w'incabwenge ashobora gukora nk'urundi rwaruka rwasigaye mu gihugu kugira izo mpano natwe zituye ko kugira natwe tuze turazikwiragiza mu rundi rwaruka ruri ngaha mu gihugu na cyane cyane ubona ko ubumenyi mu gihugu bagiye burasubira inyuma bivanye kumbure n'amagume yagiye ahaca mugabo kumbure ubu biriko biraza nagomba rero ndamusabe mu by'ukuri n'abantu bakuru bacu baciye ubwenge kuva kare kuboza badusangiza izo mpano z'ubumenyi kugira natwe tuze badusangiza abandi urundi rwaruka kugira ejo hazaza batagihari natwe dushobore kugira icyo tuzoza turarata urundi rwaruka ruri inyuma zacu nizi ko ari icyo yishura ego reka tumuhe ijambo gica kwishyuye ivyo ni ikibazo ciza cyane dushobora kwandika ibitabo dushobora kwandika ivyandiko iyo umuntu abisohoye biramara igihe bigaheza bikaza birereka inzira abandi nk'icyo candiko University of Washington Takoma yanditse nobahanura ko mu gisangiza n'abandi abanyeshuri abarimu abatumva icongereza neza bakarondera ababasigurira kuko ivyo vyandiko nivyo tuzosiga inyuma igihe cacu nicahera hano kw'isi hanyuma umuntu atembereye agashobora kugira utunama ibiganiro akaganira n'abakiri bato n'abandi bose mu migwi y'intwaro mu migwi ijejwe amahoro mu Burundi n'indero nk'uko nama ndabigira iyo nshoboye kuronka akanya ko gukubitira mu Burundi. Tukiri kuri ico kibazo ca Ferdinand yantunze hari nk'abanyeshuri kenshi na kenshi baba bazi ubwenge muri kaminuza ugasanga bahejeje ntibaronse uburyo bwo kuja kuminuza kugira za maîtrise kugira doctorat hari nko mu kaminuza mukoreramo ibisata byo babijejwe gufasha nk'abana b'incabwenge bashaka kwiga amashuri gushika muri za doctorat bakabafasha nko gutegura ca kibazo kenshi na kenshi GRE kugira kibahe ububasha bwo kuja muri izo kaminuza. Ivyo bikorwa iyo hari amumvikano amapartenariat ashigikiwe akomeye ni ukurondera ingene amashuri yo hiyo amakaminuza yo hiyo n'amakaminuza y'ahandi mu bindi bihugu vyo hanze bishobora kwegerana bikumvikana bikagira imigambi hamwe ingene bishobora gufatana mu nda mu gushigikira abo banyeshuri baba bifuza gukurikirana amashuri si umugambi umuntu umwe wenyene nka jewe ashobora gukora ni partenariat entre les universités. Ego iyo partenariat kera na kera yari ihari nka kaminuza y'u Burundi ngikoraho hariho partenariat ya Université y'u Burundi n'ama université ashika nka 10 yo muri Reta Zunze Ubumwe za Amerika twizere ko iyo partenariat ikibandanya n'izo kaminuza reka kandi tuje ku wundi munywanyi radio ijwi ry'Amerika Claude Hakizimana mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Muri hehe? Ijambo. Duga kwijambo kibazo cy'imviro turi kumwe na professeur Elavindura. Hari igitekerezo uburyo bwo nashaka kumenya iyo umuntu yize amashuri menshi akaminuza yaba byiza ko nawe yandika igitabo mu gihe twaba twaravuye mu minsi cyangwa tukiri mu minsi bano bantu bariko bariga inyuma yacu nabo bakagenda bamenye kahise ko umuntu uwo ari we wese mu byo yashiyemwo n'ibyo yakoze n'ishamariye abandi canke igihugu nibyo nashaka kuvuga. Icyimviro cyiza icyimviro ashikirije mu kanya ko mu gutanga ubumenyi nabo nyene baguma bandika ibitabo ariko reka agire icavuze kuri icyimviro mushikirije. Ico ni icyiyumviro ciza hariho ibintu maze kwandika bitari bike ariko igitabo c'urugendo nagenze kandi n'ubu nkigenda Imana imfashije ndiko ndaciyumvira ingene nzogitangura ndifuza kuzocandika kizoza mu myaka itari mike. Reka tuje kwa Desire Sabiyumva umunywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika.
muraho murakomenga ku cya Amerika turaho turakomeye namwe muraho muri hehe Bujumbura duga kwijambo ikibazo cy'imviro kimwe nashimiye umutumire mbanga nshimira radio cya Amerika kingiye kudutumira umutumire murakoze natwe turashima kuba mukurikirana ibiganiro byacu by'iradio ijwi rya Amerika cyane cyane ikiganiro Murisanga. Icyambere bagomba kumubaza we yaragiriwe amahirwe mu Barundi benshi byo aratera imbere banyine iby'imbere byiwe yari afite nka twebwe abanyeshuri cyangwa ngo n'umunyeshuri ndiga muri UNSP Institut National de la Santé Publique rero sinzi ko yakuntu uwo yavuga ati akeneye paternali hagati y'amayuniversite n'ayandi kugira afashanye kugira ngo umuntu amutore kugira avugane amprive bigenda gute cyo nicyo kibazo cyane cya kabiri icyo kibazo gifite inyishu yoroshe burya ubuzi bwacu bwo mu makaminuza yo hejuru ingene mudushikira information zishobora kuronka bose ugiye kuri website ya University of Washington Takoma uzonsangako na email ntigoye ni endura@uw.edu Fredi babwire mu Kirundi ni utanguza urudome e hanyuma ne nka nindorera hanyuma d nka David na urubuga na re rero na a abandi aerobaza University of Washington nawe hanyuma kaburungu nka Edouard d nka David hamwe na urubura. Mwari mufite ikindi kibazo cya kabiri Desire Sabiyumva? Ndwanda ufite ikibazo cya kabiri. Yego tuga kwijambo. Ikindi kibazo cya kabiri cya kumubaza entre nka twebwe nk'abanyeshuri ndamubaza nk'umunyeshuri wiga university bivanye n'igihugu arimo kirateye imbere natwe nk'abanyeshuri biga university mu Burundi nta mashini usanga dufite dukoresha ni manke y'intozeye y'uburyo n'ibindi bw'uburyo n'ibisanzwe ndagomba kumusaba nkanje ukuntu twoshobora kuba nk'abanyeshuri bari ku rundi rwego nyine tugahiganwa dufate ku rwego tukaduga ku rwego turiko tukaja ku rundi mugabo tutagikoresha amasirabi kubera wewe abizobereye cyane yoduha nk'impanuro ukuntu dukwiye kubigenza. Hama ikindi kibazo nkeneye kumubaza igira kabiri ni Murundi niyihe yindi ndoto afise cyane cyane muri education yuko tuzogira natwe kuri urwo rugero ageze ko canke abandi bakanarurenga cyo igihugu cacu kikarushikako ndashaka kubimenya. Yego reka atangwe ku kibazo cya mbere sinagitegeye neza ariko muravuga ko mukwiye kuba muri kurundi urwego mukareka gukoresha amasirabus sinzi ko mushaka kuvuga ko yofasha mu gusaba za kaminuza kenshi zifite ibitabo by'umurengera bakabisangira n'abandi nico cyiviro mufise cyumviro ahubwo akabasangiza ukuntu abanyeshuri boronka ama ordinateur cyo umuntu wese ashoboye kwiga kaminuza akaronka ordinateur ko kuba tuyikoresha serivisi cyose nta bitahura uko isi igeze ahandi hanyu kuko we ndibaza yari ngaha kuri kaminuza y'Uburundi yakoresha serivisi none natwe turakwiye kuja ku yindi ntambwe z'abandi banyeshuri tuba tuvugana rero ku yandi makaminuza no hanze. Ico ari ikibazo c'uburyo zoba coroshe ariko aragica hirya no hino acaja no ku kindi kibazo mu c'indoto ukuntu indero n'inyigisho vyoshika ku rugero ageze ko canke rukaba rurengera. Reka aduwe kwijambo professeur. Murakoze. Ikibazo c'ibikoresho mbega uwo musore yavuze ko yitwa DJ urazi jewe n'amakaramu y'uko utwara mu ishuri n'amakaye ingene nayaronka mu buruhuko nararima papa na mama bari bampaye icibare
ngaheza nkarima hama ibyo nimbuye ngaca ndabishora nagenda ndavyikoreye ku isoko nkirirwa ndabyicaye ko gushika babigure kugira nshobore kuronka ibikoresho by'ishure. Burya tuvuganye ukuri nta bantu benshi nta ma association menshi ariho avuga ati nzoguhereza icyo no guhanura ngahanura n'abandi banyeshuri bose bari mu Burundi n'ahandi ni ukuheza ukiyumvira ugateka umutwe ati jewe nkeneye ibi none nokora iki kugira ngo nshobore kuronka ibikoresho nkeneye. Nje gukora akazi hehe ku mugoroba hari uwo noja gufasha kugira ashobore kumpa n'amafaranga 1,000 ku munsi wa gatandatu iyo ntari mu ishuri canke ku mugoroba. Burya abanyeshuri bino bose muri Etats-Unis benshi abanyeshuri bino baja mu ishuri bongera bakora akazi niko baheza bakaronka n'abana banje kugira baje mu ishuri hano muri Etats-Unis bakora akazi mu ijoro bagaheza bakaja mu ishuri baronse ingene bagura ayo ma ordinateur canke bagakora ku murango bakaja mu ishuri ku ishuri mu ijoro. Burya nta bantu bariho bazoza baravuga ngo hingenda ndaguhereze wowe urakeneye ikintu. Ni ugukora ukagira imigambi ukiyumvira icyo ukeneye n'ingene ushobora kwiyungunganya n'ingene ukora ugaheza ibyo bintu ukabirondera. Iyo ni independance économique. Hanyuma vision indoto mfise ni uko umwana wese uwari iyava ari umukobwa ari umuhungu ari umuzungu ari uwirabure yoshobora gutera imbere akaronka indoto yabo yiwe yenyene agaheza amashuri akamufasha akamwigisha neza kugira ngo ashobore gutera imbere ashikire ico yifuza gushikira kugira atere imbere. Birahambaye cyane rwose. Indoto ni ikintu gikomeye. Kera mu Burundi bavuga ati uri kurarota bashaka kuza abantu kwiyumvira kure, ariko indoto ni nziza. Urarota hanyuma ugakora ibikenewe byose kugira ngo izo ndoto uzigire ukuri. Ivyo nivyo biri no mu gitabo eka mu vyanditswe n'iyo University of Washington Takoma kuvyerekeye Professor Elavi Ndura. Reka tuje rero no kundi muri wanyu radio Ijwi ry'Amerika. Jean-Marie niyo kindi muraho murakomeye. Hello? Oui, muraho muratwumva? Muri hehe? Muri hehe? Yego. Ndi Bururi gusa mvuga Makamba. Ni vyiza. Ni vyiza. Murafite ikibazo murafite icyumviro? Icyumviro kuzoto mwabadike. Yego. Umunyeshuri yiga kwiyunganya muri kinabiriya mugabo arigiye bicanka n'abihagorana bivaye naho baye kese y'umutahe ikaba ikibazo kinini ariko yegize mu tanze n'iki mugabo abivaye naho baye arigiye usanga naho ugicyumvira cyangwa giterurira usanga nako nibishoboka kuntu ukuyunganya wogira basanga biragora bivanye naho baye biza hagomba umutaha n'indibaza hagomba umutahe yego niko ndayibona. Yego cyimviro reka tugire ico professeur agire ico akivuze ko umushyiranahe Jean-Marie niyo kindi asa n'uvuga ko biva aho umuntu ari kugira umuntu yiyungunganye ashobore kwiteza imbere gukora akazi nyuma y'amasaha y'amashuri. Usanga kenshi na kenshi biva ahari hari ibihugu byinshi bitaratera imbere muri Afrika aho kuronka nk'akazi ukora nyuma y'amasaha y'ishuri gashobora kuba kataboneka. Abantu nk'abo bokora iki Professor Elavindo? Ibyo ndabitegera kuko na jewe nk'uko mwabisomye nakuze nkenye cyane, ariko hari naho byahagarara n'ukuri naho abavyeyi banje naje twagerageje kugurisha utwo twarimye amafaranga y'ishuri ntakwire, tugaca rero tuja kugurana umuryango
umuryango ukatugurana tugaheza nkashobora kugenda ku ishuri, hama abavyeyi banje basigaye inyuma bakaguma barima bagerageza kuriha iryo deni bitegurira igihe nzogaruka kandi ntezo gukenera utundi dufaranga. Aho icyo novuga ni uko mu Burundi hakiri imiryango mugerageje gufatana mu nda mugafashanya, uwufise dukeyi agafasha dukeyi, uwufise twinshi agafasha uwundi. Nta kintu kizokwigera gisubirira ubumwe n'umufashanyo mu muryango, kuko ubu ndabona mu Burundi hari utuntu tutari duke twahindutse. Abantu bavuga ngo ujya tuvukana si ingorane yanje, ujya mu byaranje si ingorane yanje. Ni ukuri iyo ataba umuryango nk'uwavukana na mama yahora atugurana kuko yatera ibintu bikamera, sinari gushobora kwiga. Ni ukuza turafashanya tukagira umugambi w'umuryango, mu w'umuryango wa kanaka twifuza kuzoshika iki, twofashanya iki. Nta yindi nyinshi jewe nobona nobaha, kuko nta mitahe izova hanze. Burya hanze rega burya nta bintu bihari, n'abandi bose barakenye. Ni ukuza turafashanya mu miryango yacu. Muri kamurabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika. Reka tuje kuri Ngoboka Jean Claude. Muraho murakomeye? Muraho neza. Turakomeye. Muri hehe? Muravugana na Ngoboka Jean Claude, ndi mu Burasirazuba bw'u Rwanda, mu karere ka Ngoma, mu murenge wa Gashanda, mu kagari ka Kerwa, mu mudugudu wa Rema ya mbere. Umukunzi w'ikiganiro Murisanga muri rusange, mbanje kubashimira ku kiganiro cy'uyu munsi mwadutegure n'ikinyamiga cyane. Murakoze gushima, natwe turanezerewe kuba dufise umunywanyi yama yakurikiranye ibiganiro byacu. Murafise ikibazo, murafise icyumviro mubaza Professeur Ndura Elavi Mushiyantahe Jean Claude Ngoboka. Reka mbanze by'umwihariko mbanze nshimire umutumirwa Professeur Elavi Mushinga nawe mwadutumiriye mu gihugu cy'u Burundi. Nicyo kubaza kwishimira natwe nk'abanyarwanda muri rusange, ngendeye ku bisobanuro bimaze gutanga. Mbere na mbere mbanje kumushimira ku butumwa bwiza yatugejejeho kuri radiyo ijwi rya Amerika n'abanywanyi baryo muri rusange. Icyo kintu Imana ikinumere umugisha. Murakoze gushima. Ikindi kintu ngarukaho yavuze ko kubera ko gufashanya mu miryango, nibyo koko buriya mu muryango, cyane cyane iyo umuntu ashoboye kuba afite uko ameze yarize ku amashuri yisumbuye akiga za kaminuza, cyangwa se akaba ari n'ukuntu ashobora kuba afite ubushobozi, umuryango agomba kuba hafi akawufasha kugira ngo uzatere imbere. Ko uyu muryango uteye imbere wunguka byinshi muri rusange, ndetse ibyo wungutse bukazungura nabo bazabavukaho muri rusange. Naje gusanga rero nk'uko inyigisho yaduhaye, ibisobanuro yatanze kuri radiyo ijwi rya Amerika mu Murisanga zadufashije cyane, ku by'umwihariko zinkora ku mutima. Ngewe Ngoboka mu karere ka Ngoma mu Burasirazuba bw'u Rwanda, mu murenge wa Gashanda, sanze nk'uyu inyigisho zikomeye. Ahubwo icyo nasaba n'ubutaha muzagire mutumire agaruke yongere aduhe ubundi butumwa bwiza, byazadufasha cyane muri iki kiganiro Murisanga. Murakoze Ngoboka Jean Claude gushima umutumire no gushima ikiganiro Murisanga. Turagushimiye cyane gose. Murakoze namwe, muragira amahoro, murakarama twese. Reka duhe ijambo ni munywanyi radio ijwi ry'Amerika hakora ingingo Juvenal. Muraho? Mahoro cyane. Amahoro. Muri hehe ga Juvenal? Yo tuvugana ndi Bujumbura. Ni vyiza cyane gose. Murafite ikibazo, murafite icyumviro? Umutumire ni Professeur Elavi Ndura. Reka ubwa mbere nshimire Professeur ku mwanya wiga yagatanga kugira ngo aze kwigisha abanyagihugu abicishije muri Isanga. Hama mfite ikibazo none nk'ubu urabona yuko yateye imbere n'umwana w'umurundi, turifuza ko na cyane cyane yoza kubana natwe i Burundi, na cyane cyane atari uko tuza kubana mu mirimo ya misi yose, ariko ibyo bakora baze bakore biyumvira ku Burundi, ntubakorere amaporoje i Burundi, i Burundi natwe tuvuge tuti nk'imfura nka mukuru wacu yashoboye gutera imbere, hari ikintu yakoze gishobora gutuma abanyagihugu b'u Burundi na cyane cyane mu buzima
bwo hasi usanga babayeho kugira nabo bisununure baronke akazi kugira ngo baronke ibyo bakora nabo bashobore kwiteza imbere. Nkamubaza nti none yoba ariko arakora iki, se yoba yifuza gukora iki kugira ngo abanyagihugu b'iwabo muhira kugira bagire nabo icyo abatereye mu iterambere ryabo. Murakoze cyane. Murakoze cyane rwose. Juvenal, reka tumuhe ijambo. Juvenal, urakoze kuri ico kibazo. Kuva mu 2005 nshoboye kuza ndagaruka kuramukanya no gukorera mu Burundi. N'ubu nyene namye ngira imigambi yo guteza imbere Uburundi. Burya umuntu ateza imbere igihugu ashigikiye ku bubasha afise. Jewe ububasha bwanje n'indero. Ububasha bwanje n'indero. Nico gituma imigambi nama nkora ari yo gushigikira abarimu, abarezi n'abanyeshuri, kuko ububasha mfise nubwo kwigisha abantu, abigisha, abarezi ingene bohingura, ingene bopanga, ingene bobaza, ingene bokwigisha ivyo bajejwe kwigisha kugira ngo abanyeshuri bamenye neza batere imbere mu bwenge. Nico gituma nico nama nterera. Umuntu burya aterera icyo afise ikiri mu bubasha bwiwe, kandi ivyo nama ndabikora. Abarimu benshi bafite 50,000 inyabikere hose naragiye kwigisha abarimu ingene bokwigisha neza. Igitega naragize amaseminere menshi. Hariho seminere imwe yajemwo abantu bashika 1,000 Juvenal. Bamwe bari bagiye n'ibirometero 20 n'amaguru kugira baze ndabigisha. Tumarana umunsi wose ndabigisha, kandi bavuye mu ntara zose z'Igitega n'izikikije Igitega. Aho ngiye hose intererano yanje ni ukuteza imbere indero n'ububasha bw'abarezi. Byiza cyane rwose. Reka duhe n'ijambo kandi Stani Nsabinganje. Muri aho Stani? Ndabona telefone ya Stani itari kwirakora neza. Reka tuje kwa Ruhamya Ali. Ruhamya Ali? Yego. Muri hega Ruhamya? Mu Rwanda, mu karere ka Gasabo. Ni byiza cyane rwose. Ikaze mu kiganiro Murisanga. Murafite ikibazo, murafite icyiyumviro? Hari ibibazo nshaka kumubaza. Yego. Nagira mubaze kiba chancellor yabifasha ese nanone iyo leta zimwe na zimwe usanga zahaye zifata abakobwa zikabaha iyo tubyo barimo gukora nka tronkom, ndavuga nko mu Rwanda ugasanga bafashe umwana w'umukobwa batwita agirigeti ya kabiri, ugasanga umuhungu abirimo ariko ntiyatsinze. Ruhamya Ali ubwira abantu muri kumwe bakareka kuvuza urwamo kugira tukumve neza, ntituko turakumva neza. Nko mu Rwanda n'urugero, umukobwa uri muri agirigeti ya kabiri ya gatatu aba yatsinze, ariko uri muri agirigeti ya gatatu y'umuhungu ntaba yatsinze. Kandi yaramaze kutubwira ko abahungu n'abakobwa bagomba kungana. Ese ibyo bintu we abyumva gute? Ikindi kibazo cya gatatu, ese kuba umwarimu abifata gute, abyakira gute, muri we abishiringa gute? Murakoze, muraguma hafi n'abantu bise ikibazo neza musubiremo. Ivyo numvise Professor Ravindura nuko akarorero yatanze umukobwa n'umuhungu badafatwa ku rugero rumwe iyo bakoze ibibazo. Akaba yibaza icyo muvyumvirako. Uko niko mwumvise ikibazo namwe Professor Ravindura? Niko nacumvise. Yego. Ariko icyo kibazo sinshobora kucishura kuko sinocishura ntabonye ibyerekana yuko ingene biba n'igihe biba n'aho bibera, yuko abakobwa n'abahungu bakoze ibibazo badafata kimwe.
ibyo njejwe ni uguteza imbere ibyiyumviro byose by'uko abakobwa n'abahungu bangana mu ndero no mu kazi hose. Sino kwishura ikintu ntarabona evidence y'uko ibyo biba n'ubikora naho bibera. Ni byiza cyane rwose. Reka tuje no kwa Guillaume Nemeyimana. Muriwe neza? Muriwe neza. Muri hega ya Guillaume? Zemerereye mu Kirundo. Yego. Muri runamira ya gatatu. Ni byiza cyane rwose. Ikibazo cy'imviro mu kanya gato ndabona akanya katujanye. Ku bijyanye n'iterambere ry'abakobwa n'abahungu, ni uko abakobwa barafatwa neza kurusha abahungu kubera nta mirimo ivuna bakora, niyo mpamvu batangana. Icyo ari cyo cyiyumviro cyane. Kandi nashaka ndabasabe ikiganiro cyose muzoze murategura muzoze murampamagara nanibwira icyo mvuze. Murakoze Guillaume Nemeyimana. Reka turabe ko Professeur Eravindura afise icyo avuga kuri ico kibazo, ariko n'ikibazo mbona kigoye kwemeza ku iterambere. Avuga ko abakobwa bafatwa neza kurusha abahungu, ko bakora imirimo ibikorwa bitaruhije. Sinategeye neza icyo umushikantahe Guillaume Nemeyimana ashaka kuvuga. Guillaume ahubwo urantwengeje kuko ibyo mbona n'ibyo nabayeho, aho navukiye n'aho narerewe, twese abakobwa n'abahungu twakora bimwe, twaja kuvoma twese tukikorera inkono n'amasafuriya aremereye, twaja kurima. Ababyeyi bacu ntibavuga ngo abakobwa nimutahe saa sita abahungu babandanye barima. Twese twararima muci mu buruhuko gushika kuva izuba riserutse gushika izuba rirenze. Twese twagenda n'amaguru, twese twarikorera inkwi zo kuza gutekesha. Ni ukuri jewe ibyo by'uko abakobwa bakora ibyoroshe kurusha abahungu sibyo nabayeho, siko ababyeyi bacu batureze. Twese twarakora cyane. N'abana banje mfise umuhungu n'umukobwa, bose bakora byose bikomeye, ntawe usigara inyuma ngo uri umukobwa asigara inyuma. Ibyo rero biva ku muryango, ababyeyi ingene bafata n'ingene barera abana babo. Mu kurangiza Professor Ravindura, nashaka tugaruke ku mabanga mujejwe muri Kaminuza University of Washington Takoma. Mutubwire cyane cyane ibintu bya equity, inclusion na diversity ni ibintu bitembere cyane rwose ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, sinzi ko handi mu bindi bihugu bihari. Mutubwire amabanga mujejwe nk'icegera c'umukuru iyo kaminuza kuri urwo rwego rw'ubungane, kuraba ko abantu bose amoko atandukanye aserukiwe muri iyo kaminuza. Duka kwijambo. Urakoze Frederic. N'amabanga akomeye cyane, kandi rimwe na rimwe ateye n'ubwoba, kuko n'amabanga ategerezwa yuko mvuga ukuri, nkabaza ibibazo bigoye, n'utwara iyi kaminuza nkamubaza nti none tuko turapanga imigambi yo guteza imbere ishuri, ubona abazokunguka bazoba bava mu migwi yose. Nkabaza abarimu, nkongera nkabigisha ingene bigisha, ingene babaza, yuko bama baraba neza kugira ngo ntihagire uburenganywa kubera yirabura, kubera ari umuzungu, kubera ari umukobwa canke umuhungu canke iki, canke ari umuntu ava mu bindi bihugu. N'amabanga akomeye cyane rwose, kandi ntegerezwa kwitondera, kuko kugira ngo nshobore kwereka abantu neza, ndabaha inzira kandi ndabubaha,
kuko ntaba akankambira, kuko ukankamiye umuntu burya nteza ngo abandanye kumviriza. N'amabanga akomeye ntegerezwa kwitondera, n'Imana rero ikamfasha nkayakora mu mahoro kugira abantu banyizere. nk'uko mubivuze amabanga akomeye cyane rwose, nk'uko kandi twabivuze n'amabanga ubona ko amashyirahamwe menshi eka n'ibinyamakuru byinshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amabanga agezwe ko abantu bose usanga bafise nk'umutegetsi ajejwe kuraba ivyerekeye ubungane mu kazi, ko bose ariho bari abategetsi bo hejuru. Intambamyi mwoshobora kuba mumaze kubona nk'izihe mu kanya gatoya cyane rwose mufisanga amasegonda nka 30? Intambamyi ni uko abantu bataba bageze hamwe. Hari ababa bashobora guca bumva bakabitegera bakabikurikirana ubwo nyene, n'abandi baba bagikeneye umwanya, kandi natwe dukeneye yuko ibikorwa bitumbera, yuko abantu bose bafatwa kumwe, batera imbere kumwe. Ariko turabikora neza, ukiri inyuma buke buke tukamushigikira tukamwigisha, tugiheza tumwubaha mu mahoro, byose bigakorwa neza. Ni vyiza cyane rwose. Professeur Elavi Ndura, ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye, mwazindutse cyane rwose aho muri dufite amasaha adasa n'ayangana. Ndabashimiye ku vyiyumviro vyiza mwasangiye n'abanywanyi b'iradiyo Ijwi ry'Amerika. Turashimiye Engineer Nelson Lopes yadufashe mu buhinga bw'ivyuma. Ndashimiye kandi na Dieudonné Cyubahiro yadufashe kwegeranya ikiganiro. Ndabashimiye inshuti mwese mukunda ikiganiro Murisanga, namwe bavandimwe mwese mwabajije ibibazo. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.